ntumbero yo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abakenyezi, ibitaro vyitiriwe Tanganyika bikorera mu gisagara ca Bujumbura vyaratunganije ku mugoroba wo kuwa kane igenekerezo rya ndwi ntwarante umwaka wa 2024 ikiyago ku bijanye no kwikingira ubugumba. Muganga Innocente Irakoze asanzwe akorera muri ivyo bitaro aratubwira ibintu bikuru bikuru barabiye hamwe. Uno munsi kw'itariki indwi z'ukwezi kwa gatatu twari dufise igikorwa cerekeye ubushakashatsi twakoze bujanye n'ubugumba twabukoreye ku bitaro Tanganyika Hospital. Icambere twagombye kuraba ivyerekeye ubugumba ku bagabo, ikibutuma n'ukuntu bariko baravurwa. Ikindi naco twaraba igihe umuntu afise inkabuzo zidakwiye ari nk'umushingantahe yovurwa gute, tugaca turaba niyo afise ibivyimba vyerekeye varicocele canke imitsi iba ari minini ku matengatwa, tukaraba uko yagiye aravurwa nuko yovurwa. Nabo twatoye twasanze dufise utwo tuvyimba tw'imiringoti iri ku matengatwa bitwa varicocele. Ivyo twariko turavuga twerekana ubushakashatsi twagize, ivyo twatoye kuri abo bagwaye bafise ivyo bibazo, kandi tukaraba no ku bakenyezi ukuntu bavurwa ubugumba. Na cane cane dukoresheje umuti mwiza witwa Letrozole ufise ubushobozi kurusha iyindi miti twahorana yitwa Clomid. Twongera turaba ku bakenyezi iyo bafise ama infection canke ama infection ibibazo bagira bigatuma badashobora gusama. Tuzakuraba ko ubwo bugumba buvuye ku mugabo canke buvuye ku mugore canke ubwo buvuye kuri bose. Iyo dusanze ubugumba buvuye ku mugabo turanza kuraba icabitumye, duhera ku ntanga ziwe. Dusanze intanga zifise ikibazo tukabona turondera igituma izo ntanga zifise ikibazo, kuko intanga zifise ikibazo hari igituma. Iyo dusanze utwo tuvyimba twita varicocele baramubaga bivanye nuko twaravye ko bikenewe. Iyo dusanze naho izo ntanga zirimo nk'ama infection naho turamuha umuti. Iyo dusanze turimo ikintu twita amaglutination zirafatanye hagati, turagira yani ma examen canke ibipimo aho turaba ko akarangamutima k'imbuto aho bita ADN katagiye karamanyagurika. Ico dusanze kagiye karamanyagurika duca tumuha umuti ivyo twavuze twita ama antioxida. Ivyo bintu bita ama antioxida rero ivyo dutanga amezi 3 canke amezi 6 ku mugabo. Iyo dusanze afise izo nkabuzo nke ni inshinga aterwa, naho ni hagati y'amezi 6 n'umwaka. Iyo dusanze naho ari ivyo bivyimba hariho ku matengatwa yiwe naho narabaga, aho ni ku mushingantahe. Vyinshi cane abari ivyo, ariko ku mukenyezi usanze ari ibivyimba turamubaga. Ikivyimba kibi cambere n'ikindi ari mu gitereko tukibonye arakibagwa, canke naho dusanze amatrompe yarazivye, ayo matrompe nayo turashobora kurageza kurazibura dukoresheje ico bita serioscope, canke naho tukamutuma ko agisha fecondation in vitro, canke tukamutuma iyo afise akavyimba indani mu gitereko ico bita hysteroscope. Aho ni ku mukenyezi. Ku mukenyezi dusanze afise ikibazo cyo kutaja mu gasamo, tumuha imiti ubu yaje mu gasamo. Niyo miti twita Letrozole, Clomid, n'ubundi yitwa Anastrozole twavuze canke Tamoxifen. Iyo dusanze naho uwo mukenyezi afise amaberebere tuyabaganya kuko amaberebere atuma umukenyezi adasama. Muri ivyo vyose dusanze umukenyezi avyibushe cane tumugira kugabanya ibiro. Nico cambere dusaba abakenyezi bose bavyibushe. Hari igiharuro tubabwira ko bakwiye kugabaniriza ko turamuharurira, turavye ivyo afise tukamubwira ati ibiro bakwiye kubigabanya. Abakenyezi bakaba bihaye ico cigwa kuko bashaka kugwiza umwimbu mu vyo bakora, na cane cane mu guteza imbere igisata c'amagara y'abantu. Radio television turakunda cane.